Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yahaye umubonano kuri uyu wa kane umugwi w'abahinga b'abaganga basanzwe bavura indwara z'abana bo mu kigo Emergency ONG basanzwe bakorera mu gihugu ca Uganda. Sindayikengera Aimable umuhuza bikorwa muri Fondation Bonne Action umugira neza aratuyagira bimwe mu vyo bashoboye kuyaga n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kuri no munsi Fondation Bonne Action umugira neza kwishami ryayo riri i Bujumbura duhejeje kwakira abaganga karuhariwe mu kuvura indwara z'abana ahanini bakaba bakiriwe na nyene icubahiro umutambukanyi nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kabiri nasanzwe arongoye Fondation Bonne Action umugira neza bakaba bari bamaze iminsi ibiri kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa kabiri bakorera ibikorwa byabo mu Kibimba aho abana bashika 13 uvyo bita ama consultation na triage mu Kinyamazuru aribo batowe ko bazoja kuvugwa mu gihugu ca Uganda aho basanzwe bafise ibitaro bikuru hama hanini ku cabagenza kuri no mubonano n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe arongoye Fondation Bonne Action umugira neza kwari ugusinya amasezerano hagati ya Fondation Bonne Action umugira neza nishira hamwe ryabo ariryo Emergency ONG Onlys risanzwe rikorera mu Buganda. Ahanini mu bugize ayo masezerano tubamenyesha yuko ari amasezerano asanzwe aza yerekana yuko ugize urunani mu gukorera hamwe kuko bari basanzwe tunakorana aho mu byagize rero harimwo kuja kuvuza abo bana nyene bagize ikibazo bakavuka bafise ingwara zitandukanye kuja kuvurwa muri Uganda. Ayo masezerano nayo akaca azomara imyaka 3 ishobora gusubirwamo mu gihe tuba twabisezeranye. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yakiriye kandi Hassan Mohamed umuyobozi mukuru wishira hamwe risanzwe rikora mu byo kubaka n'ubuvuzi du Arab Contractors DRC ryamuka mu gihugu ca Misiri. Mu byo baganiriye tuvyiganirwa na Filemon Nkurunziza umuvugizi w'ugwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu OPDD. Nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahejeje kwakira Hassan Mohamed asanzwe ari umuyobozi mukuru wishira hamwe risanzwe ri mashira hamwe ya leta yo muri Egypt the Arab Contractors. Hanyuma iryo shira hamwe ahanini rikaba ryitaho ibijanye n'inyubako ariko kandi rikaba rifise n'igisata citaho ivy'ubuvuzi aho usanga ndetse bubaka ibitaro bitandukanye kandi ku buryo bunini. Bwa mbere na mbere rero arashima umubonano yahawe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko baganiriye ahanini bijanye n'amagara y'abantu narijya musanzwe muzi ko nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yitaho ico gisata. Murabizi ko hari bitaro Fondation Bonne Action umugira neza biri mu Kibimba kandetse vyakira abantu batandukanye. Mwarabibonye ko no muri kino gihe bariko barakira abandi bagwayi bazovugwa mu minsi iza eka kandi murazi ko yitaho n'abakenyezi bagwaye yangwara yo mu kigo. Rero baje bafise ayo makuru ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu asanzwe yitaho amagara y'abantu bakaba kandi bari mu bitavye ya nama idasanzwe ijanye n'ivy'ubutunzi riko irabera hano mu gihugu cacu. Mu vyo baganiriye rero nuko bwa mbere na mbere bamukeje mu bikorwa arangura hanyuma bakaba bavuze ko bifuza ko bashobora gukorera muri ico gisata c'ubuvuzi bakaraba uburyo bashobora gufasha kugira ngo basahirize muri ico gisata cyo kubaka ibitaro. Ikindi gikomeye nuko mu guteza imbere amagara y'abantu bifuza ahanini gukorera no mu gisata c'amazi. Ivyo navyo murabizi iyo amazi abaye menshi biratuma ingwara zimwe zimwe zikunda kwibonekeza zishobora gutuzwa. Rero ivyo navyo bigategezwa guca mu nzira nziza nkuko babiganira na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kugira ngo imigambi yose bipfuza gukorera ngaha ishoboke.
bavuze rero ko bazobandanya baganira n'ababijejwe kugira ngo imigambi myiziza iteza imbere igisata c'amagara y'abantu ndetse n'ico gisata c'amazi bashobore kuyirangura. Hanyuma kandi bakaba bashimye n'ingene bakiriwe, babonye ko Uburundi by'ukuri ari igihugu ciza, igihugu cyo gukoreramwo imigambi nk'uko bayikorera n'ahandi. Bakifuza rero ko mu minsi ya vuba iyo migambi yabo itangura gushigwa mu ngiro. Abo bose bakaba bashimye ukuntu bakiriwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, bongera bashima ko ibiganiro bagiranye byashoboye kugenda neza.